bwacu ndabahaye n'ikaze muri aya makuru ategekanye ikirere cyo kuri wa gatatu ni kugenekerezo rya 19 ntwarante umwaka wa 2025. Mu gatondo hitezwe ko hazogwa imvura mu ntara zitari nke zigize igihugu cacu, kiretse mu ntara ya Kayanza hitezweyo ikirere kizoba kirimwo ibicu vyinshi. Mu ntara ya Ngozi, Imuyinga, mu Kirundo no mu Cankuzo naho hakaba hitezwe izuba ririmo n'ibicu bike bike. Mu ntara ya Muramvya, Ikaruzi, mu Ruyigi no mu Rutana nubwo hazogwa imvura hazongera hacemwo n'ibihe vy'izuba. Hazoba hakanye gusumba handi azoba ari mu ntara ya Kayanza, Imwaro hamwe n'Ibururi, aho ibipimo by'ubushuhe vyaho bizoba bigera kuri -13°C. Ku muhingamo hitezwe ko hazogwa imvura hose mu gihugu cacu. Imvura yumvikana mu mituragano nayo ikazokumvikana mu ntara ya Cibitoke. Muri izo ntara nyinshi nubwo hazogwa imvura, ahenshi hazongera hacemwo ibihe vy'izuba. Ahazoba hashushe gusumba handi azoba ari mu ntara ya Cibitoke hamwe n'Ubujumbura. Ibipimo by'ubushuhe vyaho bizogera kuri -26°C. Ejo mu gatondo hitezwe ko izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12 zirenga ko iminota 6, rirenge igihe cy'isaha 12 zirenga ko iminota 13 z'umugoroba. Nuko ni hana makuru ategekanye ikirere cyo kuri uyu wa gatatu agaruki. Mwakoze mwese kuyakurikira naho utaha.